Hello, mugire umunsi wa Mungu mwiza, mugire n'ibihe vyiza, ndabaye ikaze kuri Intare Web TV. Turabaha amakuru hino yanditswe uyu munsi bimenyesha makuru bitandukanye. Ndagushimira wamaze gukora subscribe kuri page yacu, ndagushimira kandi gukora j'aime na like kuri video zacu, ukanazipartager ku zindi mbuga. Amakuru yacu y'uyu munsi kuri front pages. Reka tugere mu gihugu ca Espagne, kimenyesha makuru Marca kitubwira kiti baragwanye barizera birangiye batsinze. Kaba cyageze kuri Atlético Madrid imaze gutwara igikombe ca La Liga ca saison ya 2020-2021 nyuma yo gutsinda umugwi wa Real Valladolid ibitsindo bibiri muri kimwe, ibitsindo vya Angel Correa hamwe n'igitsindo ca Luis Suarez. Akaba Atlético Madrid acitwara igikombe cayo ca 11 ca La Liga kuva ibayeho. Akaba ico gikombe ca kabiri twaye kuva muri 2010 mu vy'ukuri na kane aho yagiheruka. Akaba rero Marquez ari tubwira ati nibo ba champion, ati Luis Suarez abaye intwari afashije uwo mugwi wa Madrid gutahukana La Liga y'uno mwaka utsinze FC Barcelona na Real Madrid kuri journée ya nyuma. AS nayo tubwira ati vyumvikana mu vy'ukuri nk'imbaraga. Akaba nayo keza Atlético Madrid na Diego Simeone bigenje neza bakora mu vy'ukuri ibishoboka vyose batwara La Liga y'uno mwaka batwaye bakwiriye, bavuga bati mu vy'ukuri ni emotion, ati ni vyishimo kuri Atlético Madrid. Mundo Deportivo yi Catalonia nayo ndatubwira ati Atlético Madrid nibo ba champion igikeze, ivuga ati bigenje neza. Akaba kandi murabizi yuko iyo vyagenze nabi Madrid naho baza bavuga n'amajambo ati Atlético Madrid nibo ba champion, ati Real Madrid bagize umwaka wera année blanche ati bagize année blanche. Akaba Real Madrid nayo yari yatsinze ibitsindo bibiri muri kimwe umugwi wa Villarreal ku munsi w'ejo, ibitsindo vya Karim Benzema na Luka Modric, ariko bikata bitagize cyo bihindura kuko Atlético Madrid yari yamaze gutsinda. Akamuri Deportivo tubwira ati Atlético Madrid baye champion, Real Madrid itahoje mu vy'ukuri saison yose takinda kimwe itahanye muri iyi saison mu gihe Barcelona yitwariye Copa del Rey. Ikimenyesha makuru Alio Sport Catalonia na cyo kiti keza mu vy'ukuri mu Atlético Madrid kiri bakiti Atlético Madrid ni champion, ati Real Madrid yo itashe without titles, ati yo itashe takinda kimwe itanye mu iyi saison. Ati Zinedine Zidane arangije saison nabi, agize saison blanche kwa cyagazo no kuri FC Barcelona nayo yari minatsinda iyi Barcelona kimwe muso cya Griezmann. Ikaba narangije saison mu vy'ukuri ku ntsinzi, inatubwira yuko Partager Ku kuri impinduka mu minsi iri imbere, afata ingingo zikarishe ku bakinyi bagiye kurekura n'abagiye gusinyisha no kumenyereza igiye kuzobana nyamenyereza FC Barcelona muri iyi saison igiye gutangura. Mugihe egaruka no ku majambo ya Koeman avuga ati Jesse nibazi yuko uru ariko rukino rwanyuma amenyereje muri FC Barcelona. Reka turindire, ni affaire à suivre. Akaba ari mu vy'ukuri dukeza Atlético Madrid kazi kadasanzwe ikoze itwara igikombe ca La Liga cuno mwaka cha saison ya 2020-2021. Ikombe batwaye mu vy'ukuri bakwiriye, baragwanye mugani wa Marca barizera birangiye mu vy'ukuri bagishitseko. Congratulations kuri Atlético Madrid na Diego Simeone muri rusange. Mu gihugu ca Tanzania ikimenyesha makuru mu wananchi cyagaze kuri CAF Champions League, kwa cyagaze kuri Simba kitibira kiti genda mwabasore mwe murafise amahigwe kigaruka kuri Kaizer Chiefs. Kwa kitibira yuko mu vy'ukuri Kaizer Chiefs ari wo mugwi wa mbere ufise amahigwe menshi kuri iyi si. Akaba Simba yatsinze ibitsindo 3 mu busa Kaizer Chiefs, ariko birangira isezerewe nyuma yo gutsindwa bine mu busa mu rukino rwo gutangura. Ariko mu manajika bitubwira yuko Kaizer Chiefs yagize amahigwe naho ubundi Simba yari yadomye, yakoze ibishoboye vyose. Nivyo mwana sport ariko ako tubwira ati salute, ati mu vy'ukuri ati turakuyisha po kuri Simba, ati mwagerageje mwakoze ivyo mwari mushoboye vyose, mwitanze mwagwanye nk'abagabo mu kushika ku munota wa nyuma. Mu gihe mu vy'ukuri nikimenyesha makuru muzane kitubwira kiti Simba mu vy'ukuri mwapfuye nk'abagabo, ati mwasezerewe nk'abagabo mwagwanye gushika ku munota wa nyuma. Ati salute mu vy'ukuri turabakuriye ishapa. Mu gihe Sport itubwira ati habuza amahigwe naho ubundi Simba yigenje neza mu vy'ukuri yagwanye gushika ku munota wa nyuma. Mu gihe habari za leo kuri section yayo ya michezo tubwira ati Simba uyu munsi yakuze gake, yatontomye gake.
ati uyu munsi Intare yatontomye gake akaba ari Simba yabuze igitsindo kimwe baje muri extra time bibiri bitsindo bibiri kwereka rifye muri mu vy'ukuri muri demi finale ya CAF Champions League akaba rero yongeye gusinzirwa muri kimwe cya kane ariko nako abatanzania bababaje cyane bavuze ati mwagerageje mwasipinze mu rukino rwo gutangura ariko mu rukino rwo gusubiriza mwagwaye mwerekanye mu vy'ukuri shaka mwerekanye dedication ati mu vy'ukuri Simba ntacu turabishimiye akaba rero na Alahiri yikarifya muri demi finale nyuma yo gutsinda umugwi mu vy'ukuri wa Mamelodi kuri aggregate bisindo muri kimwe akaba ari Alahiri nayo yaciye yikarifya mu gihe na Wydad Casablanca nayo yaciye yikarifya aho rero izocihura na Kaizer Chiefs mu vy'ukuri muri kimwe cya kabiri gice cya nyuma cya Champions League. Tukiri mu gihugu cya Tanzania nyine mukamye ko rukino rwa Simba wari rwahagarikiwe n'abahagarikizi b'abarundi akaba umuhagarikizi Pacifique ndabihawe n'Imana ari we yari umuhagarikizi mukuru wo mu kibuga hagati mu gihe Emery niyo ngabo na Pascal ndi mu nzingo bari abahagarikizi bari abaranzmen bo ku rumpande mu gihe George gato yari umukomiseri mu vy'ukuri w'urukino yari umuhagarikizi wa kane akaba ari mu vy'ukuri naho Simba yasezerewe batabishimiye bose akaba umuririmbyi mu vy'ukuri w'ikirangirire muri Tanzania Diamond PLATINUMZ inyuma y'urwo rukino yaje kwidogera abo bahagarikizi b'abarundi akaba ari mu vy'ukuri yaje kwandika ati uyu mugwi wacu mu vy'ukuri ni umugwi mwiza ati sisi ni team bola ati mu vy'ukuri n'akazi keza bagakoze uyu munsi ati ahubwo reka tuvuga yuko uyu mugwi wa Kaizer Chiefs byari byaramaze kwandikwa yuko ari uzogera muri kimwe cya kabiri ati mu vy'ukuri twahushije ibitsindo vyinshi twabuze amahigwe acirenza ko n'iri jambo ati ibaze nk'irya penalty mu vy'ukuri twibwe yariboneka kujya atabarefa batwivye atabarefa wapi ati muhagarikizi yatwivye mu vy'ukuri akwa no kuri story we yaje kuvyandika aravuga ati mu vy'ukuri ku kazi mwakoze uyu munsi Simba ati mu vy'ukuri mwakoze neza ati twibwe penalty boneka ati penalty yawaze turiyo nyimwa ati twimwe mu vy'ukuri ati n'ibitsindo vyinshi twahushije ati mu vy'ukuri Kaizer Chiefs yari ifise ati jeje yamaze kwandikwa yuko ari izoshika muri kimwe cya kabiri ati Imana yari yamaze mu vy'ukuri kubipanga yuko izoshika muri kimwe cya kabiri ati mu vy'ukuri naho vyagenze uko ati turabishimiye ati mwagwanye mwigenje neza ati mu vy'ukuri mwerekanye yuko Simba ari umugwi mwiza akaba Diamond PLATINUMZ yaje kwidogera abamenyereza abahagarikiza b'abarundi ati bahagarikiye nabi avuga ko Simba bayize penalty ku munota wa 90 ari gutuma baje muri extra time akaba mu vy'ukuri ari inkuru takiriwe cyane n'abanyagihugu b'abarundi bavuga ati ni mumenyereza mpuzamakungu ya Sefieza kandi akaba uko nabibonye yari penalty itari involontaire Simba n'ivyo yagwanye yafite inzoshika ku munota wa nyuma ariko ntiyitwaze abahagarikizi b'abarundi nivyo nabo barashobora kuba bakoze ikosa ariko penalty itari involontaire turazibona yuko nyinshi mu vy'ukuri batazitanga akaba ari Simba natwe naho yasezewe tuyikeza yigenje neza yagwanye mu vy'ukuri yaragwanye gishobora wa nyuma twizere yuko izobikora muri sezo mu vy'ukuri yiza. Amakuru yacu tuyabananije mu gihugu cy'Ubutaliyano kimenyesha makuru tuto sport keza kitubwira kiti uyu munsi n'urubanza niho rusobanuka kabacagarutse ku nkeza guhuza Juventus na Bologna hamwe na AC Milan na Atalanta hamwe na Napoli na Hellas Verona aho haza kuvamo mu vy'ukuri imigwi ibiri zoja muri Big 4 muri Champions League mu mwaka uza akaba rero umugwi mu vy'ukuri wa AC Milan 67 mu gihe Napoli na Juventus 66 ariko kaba Juventus ariyo ime kibanza cya gatatu kubera ibitsindo bike akaba tubwira ati umunsi niho biza gusobanuka aho rero mu vy'ukuri Juventus isabwa gutsinda Bologna akaba rero yizera yuko umwe hagati ya AC Milan iza gukina na Atalanta hamwe na Napoli iza gukina na Hellas Verona iza kuba yatakaje hamironka amahirwe yo kuja muri Champions League muri sezo iza akaba kandi tubwira yuko baramutse batelosiyo tike Cristiano Ronaldo ashobora kuca yivamwo akaba rero n'umugabo Andrea Pirlo ashobora kuca aza kuca mu vy'ukuri yirukanwa mu gihugu c'Ubwongereza no haruguru rugamba rwa Big 4 ikimenyesha mu kugera Star kitubwira kiti mu vy'ukuri ati zinizo ngingo zo gukurikiza ati mu vy'ukuri no gutsinda
gutsinda ati uyu munsi niwo munsi w'urubanza rw'imigwi izoja muri ne ya mbere ya top 4. Ati Aston Villa kuba yakiriye Chelsea, Liverpool yakiriye Crystal Palace, Manchester City kuba yakiriye uyu mugwi wa Tottenham uyu munsi gihe cy'isaha mu vy'ukuri 11. Akaba rero Chelsea mu kibanza ca gatatu na 67 mu gihe Liverpool ari yakaya 66 tinganya na Manchester City ikaba yisumvya ibitsindo. Akaba rero bose mu vy'ukuri basabwa mu vy'ukuri gutsinda. Akaba rero mu vy'ukuri bavuga ati uyu munsi ni urugamba ruza mu vy'ukuri gucika. Akaba kandi Leicester yagase kuri za transfer itibwira ko Bruno Fernandes agiye guhabwa yandi masezerano muri Manchester mu vy'ukuri United. Akaba tukuri kuri za transfer nyine kimenyesha makuru Del Mail cyagarutse no kuri Chelsea tibwira ko kirimera kurikiranira hafi uyu musore wa West Ham Declan Rice aho yiteguye kumutanga kizi miliyoni 90 z'amapaundi biramutse bikunze kayivamwo. Akaba re guys tuce tubandanye nyine kuri za transfer zagiye zirandikwa uyu munsi umenyesha makuru bitandukanye. Ngakaba kandi Chelsea tukiriko ngo yiteguye gutanga ubusabe muri Tottenham bugizwe n'amafaranga hamwe n'abakinyi barimo Tammy Abraham na Kepa Arrizabalaga kuri umusatizo wa Tottenham hari kintu gutangaza yuko ashaka mu vy'ukuri kuyivamwo. Reka turindire ni affaire à suivre mu gihe kimenyesha mu Sunday Mirror kitibere yuko Manchester City ifise ubusabe yatanze kuri Harry Kane buheruka kwankwa na Tottenham. Reka turindire ahantu mu vy'ukuri bizoherera akabango Manchester City yabotanze mu kwezi kwa mbere Tottenham irabwanka. Reka turindire yuko mwisi sama izo habibwemera aho Harry Kane yamaze gushira ku mugaragaro yuko yifuza kuyivama mu gihe na BKT byo kuja muri Atlético Madrid bandanye kuvugwa. Akaba umuaja wiwe agiye kumvikana na Atlético Madrid umunyaginea ave muri Liverpool aje mu mugwi wa Atlético Madrid ko gutwara ikombe cha La Liga cuno mwaka. Mu gihe Manchester United ngabandanya gutegura ubusabe buteguye mu vy'ukuri kuri Kingsley Coman umusatirizi mu winga wa Bayern Munich. Reka turindire nini affaire à suivre mu gihe kandi ngo Inter Domila umusatirizi wa Lautaro Martinez ngo aheruka guhura n'abahagarariye Atlético Madrid n'abahagarariye Real Madrid. Reka turindire nimba hari aho mu vy'ukuri bizoherera. Akaba rero guys turangirije kuri iyi story y'abanonotsi b'abarundi. Akaba ari ku munsi mu vy'ukuri wejo abanonotsi b'abarundi baragiye kwiruka mwihiganwa mu vy'ukuri rya Europe Bronze Meeting Jean Palesio ryabereye hariya mu gihugu ca Espagne. Aho rero mu vy'ukuri uwitwa Thierry ndi kumwe nayo yirutse mu metero 1500, Francine Niyonsaba yiruka mu metero amajana 5000 mu gihe Eric Nzi kwinkunda yirutse mu metero 1500. Akaba rero ndi kumwe nayo yabaye wa mbere mu metero 1500, Francine Niyonsaba wa gatatu mu metero 5000 mu gihe Nzi kwinkunda yabaye wa kane mu metero 1500 nyene. Akaba rero tubakeje akaba bigenje neza. Akaba gazenda bibutse ko umunsi ariho haza kuba decide y'igikombe cha Primus League. Flambeau ndiza kwihura na message ngozi bacaguruza gutahukana igikombe cha mu vy'ukuri cha Primus League. Message ngozi gatsinda kiza gutaha kwa message ngozi bakanganya gitaha kwa Flambeau ndiza kwira sunza ibitsindo Kayanza naho Kayanza kuba yatsinze. Akaba umunsi gihe cy'isaha 9 baza kwisobanura. Les amis mugire vyiza murakoze.